iteka n'umunezero ntagere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Umuhuza TV. Uyu akaba ari umwanya tugiye kubagezako amakuru y'ibiriko biravugwa bigezweko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Namakuru rero tuza kugaruka cane ku biriko biravugwa mu gisata c'umutekano mbere no ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, kandi none tukaza no kugaruka ku biriko biravugwa mu gisirikare c'u Burundi FDNB. Ni mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye imbere yuko agenwa guhagararira umugambwe CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'ibihumbi 2020, mbere yaho yari umusirikare, mbere akaba yaranafise ipete rya General Major. Ico gihe akaba yaratanze imihoho mu gisirikare mu mwaka w'ibihumbi 2016 mu kwezi kwa Mukakaro. Nibwo rero benshi bagiye babona mu minsi iheze Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye arakoresha inama nabo mu nzego z'umutekano mu ntara zitandukanye, mbere akaba yagaragara kandi yambaye umwambaro w'igisoda. Bamwe bati mbe Perezida Ndayishimiye aracari kureka kwambara umwambaro wa gisirikare, kandi bivuga ko yatanze imihoho mu gisirikare muri Mukakaro umwaka w'ibihumbi 2016. Nivyo tugiye kugaruka ko turaza kugaruka no ku bindi vyinshi biriko biravugwa mu gisirikare, mbere tuze no kugaruka kuri vyinshi cyane ku mukuru w'igihugu aho uri hose rero mu ntara zitandukanye zigize igihugu c'u Burundi, izerereye mu buseruko, mu bumanuko, mu buraruko, mu burengero, abari mu bisagara bitandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu bindi bitandukanye mu gihugu, abadukurikirana baherereye mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini ku mugabane wa Afrika ndetse no makungu ya kure, mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Perezida Ndayishimiye yarabonetse muri imyaka akatari gake yambaye umwambaro wa gisirikare, mbere ari naho yabonetse yambaye uyu mwambaro mu gihugu ca Centrafrique aho yariko abona n'abasirikare b'abarundi. Kuri uwo mwambaro yari yambaye ipete rya General Major mu gihe yatanze imihoho mu gisirikare mu mwaka w'ibihumbi 2016. Ibi rero vyaratumye haba impari hagati y'imirwi itandukanye y'abarundi. Bamwe bati ararekuriwe kwambara umwambaro kanatsinda ni kizigenza w'abasirikare, abandi bati arenze ku mategeko kuko umusirikare yatanze imihoho ntarekuriwe gusubira kwambara uyu mwambaro. Perezida Evariste Ndayishimiye ivyo yabikoze mu gihe hari haciye imyaka 30 ata mukuru w'igihugu mu Burundi yambaye impuzu za gisirikare. Wa nyuma yari Perezida Buyoya mu mwaka w'igihumbi 1990. Kuri ubu akaba haheze imyaka 34. Umusivili yatwaye Burundi akaboneka yambaye imyambaro ya gisirikare, nawe yari umwami Mwambutsa wa kane Bangiricenge, ariko we wari umwambaro yisangije n'abamugendanira gusa. Reka tubabwire rero hamwe uko abatwaye Burundi bagiye barambara umwambaro mu bihe bitandukanye, uko abandi bakuru b'ibihugu mu karere bavyifatamwo n'icyo kurwa kugira giheze imyidogo idakenewe. Kubwanje nta gitangaje kirimwo iyo umugabisha mukuru w'ingabo yambaye umwambaro w'ingabo, gusa ico bakiza nuko hobaho tegeko rigenga umwambaro we mu bihe bitandukanye. Uko abagiye baratwara Burundi bakoresheje umwambaro wa gisirikare, reka navyo tubanze tubice irya nino. Uburundi bucikukira mu mwaka w'igihumbi 1962 bwatwarwa n'umwami Mwambutsa wa kane Bangiricenge. Uyu mwami yarafise umwambaro w'iteka yambara mu bihe bikomeye niyo yari mu ngendo zikomeye mu mahanga. Uwo mwambaro waboneka ari uw'igisirikare, ariko ntiwasa n'imyambaro ya gisirikare y'u Burundi. Iyo yambaye uwo mwambaro umwami yaramukanya nk'abasirikare bake cyane mu bamugenera bari bafise umwambaro usa n'uwo w'umwami. Aho umuntu yo kwibutsa kandi ko umwami ari we yari kizigenza w'ingabo zose z'u Burundi. Kwigenekerezo y'umunani Mukakaro umwaka w'igihumbi 1966 ingoma ya Mwambutsa wa kane Bangiricenge yaratembagajwe asubirirwa n'umuhungu we Ntare wa gatanu Ndizeye. Muri ubwo butegetsi umushikirangoma wa mbere Captain Michel Micombero niwe yaboneka afise inguvu zose z'igihugu. Umushikirangoma wa mbere yagumye yambaye umwambaro wa gisirikare. Michel Micombero ni nawe yabaye umukuru w'igihugu wa mbere w'umusirikare mu Burundi igihe atembagaje umwami Ntare wa gatanu Ndizeye ku igenekerezo ya 28 Munyonyo umwaka w'igihumbi 1966. Perezida Micombero yagumye azarambara impuzu za gisirikare, mbere akaniyongera amapete ya gisirikare. Yafashe ubutegetsi afise ipete rya kapiteni, inyuma gato yaciye ariduza abakoloneli kugira bari we afise ipete ryo hejuru muri ico gihe.
Muri Munyonyo umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na kane Perezida Micombero yaradugije kandi ipete ryiwe arishira kuri Lieutenant General iruhande yo kuba kizigenza mukuru w'ingabo z'u Burundi. Perezida Micombero yagumye yifata nk'uko yoba akiri mu gisirikare nk'abandi basoda. Muri Munyonyo umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na gatandatu Colonel Jean Baptiste Bagaza nawe yaratembagaje ubutegetsi bwa Perezida Micombero. Iki gito cyane mu minsi ya mbere y'ubutegetsi Perezida Bagaza yarambara impuzu z'igisirikare ariko mu nyuma yarabihevye akambara impuzu z'igisivile gusa. Iyo ari mu bikorwa vy'abasirikare yaba afise inkoni ya kizigenza w'ingabo z'u Burundi. Perezida Bagaza ntigeze yongera ipete ariko kandi mu gihe ciwe ntawigeze arenza ipete rya koroneli yari afise. Mu myaka itatu ya mbere ubutegetsi bwiwe kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani n'indwi gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda Major Pierre Buyoya yaboneka mu myambaro ya gisirikare kanatsinda urwego rukuru rurongoye igihugu rw'inama ngarukiragihugu Comité Militaire pour le Salut National rukaba rugizwe n'abasirikare 31 barongowe na Major Buyoya. Urwo rwego rwarakuweho rusubirizwa n'inama nkuru y'umugambwe UPRONA muri Kigara mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda. Perezida Buyoya nawe atorwa kurongora UPRONA iruhande y'amabanga yo kurongora igihugu. Guhera ico gihe rero nibwo Perezida Buyoya yaboneka mu myambaro y'abasiviye. Mu giringo ciwe Perezida Buyoya yagumanye ipete rya majoro naho hariho abasirikare bari barirenze. Mu mwaka rero w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu Perezida Buyoya yaratanze imihoho mu gisirikare kugira ngo ashobore kwitoza. Kuva ico gihe ntigeze asubira kwambara umwambaro wa gisirikare. Igihe yagarutse ku butegetsi nabwo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatandatu yambara imyambaro isanzwe agiye mu bikorwa vya gisirikare y'abafise inkoni ya kizigenza w'ingabo z'u Burundi. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu harabonetse abaperezida bataciye mu gisirikare, aho twovugamwo Perezida Melchior Ndadaye, Perezida Cyprien Ntaryamira, Perezida Sylvestre Ntibantunganya ndetse na Perezida Domitien Ndayizeye. Aba ntibigeze baboneka bambaye umwambaro wa gisirikare. Abakizigenza bakuru b'ingabo Commandant Supreme de Corps de Défense et de Sécurité baba bafise inkoni ya kizigenza w'ingabo. Iyo kandi iri mu vyo umukuru w'igihugu ahabwa iyo yinjiye mu mabanga. Perezida Pierre Nkurunziza naho yaciye mu kiroberi ntigeze yambara umwambaro wa gisirikare ari mu mabanga y'umukuru w'igihugu. Ico yahinduye gato n'indamutso ya gisirikare yakoresha mu bihe bihambayeho ariko aragendura ingabo. Perezida Ndayishimiye kandi niwe ngo yabaye wa mbere rero asubiriye kwambara umwambaro w'igisirikare ari mu mabanga y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, akaba hari haciye imyaka 30 ubitabayeho. Umudederi w'abandi bakuru w'igihugu mu karere Murantungi ni umudederi w'abandi bakuru b'igihugu mu karere. Haraciye imyaka mikeyi abakuru b'igihugu mu karere kacu bagarukanye umuco kwambara imyambaro ya gisirikare. Ivyo vyatanguye kugaragaraho wari perezida w'igihugu ca Kenya Uhuru Kenyatta, naho atari umusirikare akaba ari nawe yatanguye kuboneka kenshi ari muri uwo mwambaro. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame nawe yarabonetse kenshi kuva mwaka w'ibihumbi 2017 muri uwo mwambaro. Perezida w'Uganda Yoweri Kaguta Museveni acarakurikira. Inyuma mu gihugu ca Tanzania harajeho Perezida John Pombe Magufuli ndetse yanasubiriwe na Samia Suluhu Hassan nawe rimwe na rimwe agenda agaragara muri uwo mwambaro w'igisoda. Iyo myambara y'abo baperezida kandi bose iba ifise icihuriyeko, nka bose bambara ipete risumba ayandi yose muri ico gihugu. Generale w'inyenyeri zitanu umwambaro waho ishati canke inkofero uba wanditseko CIC canke CNC bisigura Commander in Chief. Ijambo ry'icongereza rivuga kizigenza mukuru w'ingabo. Ni ukuvuga ko ipete ry'umukuru w'igihugu ataco ripfana n'ipete yahorana nk'umusirikare. Mu bihugu bitari bike bivuga icongereza uwo mwambaro urategekanirizwa umukuru w'igihugu nko muri Afrika y'Epfo, Nigeria, Ghana ndetse n'ahandi. Ni mu gihe mu bihugu bivuga ururimi rw'igifaransa henshi umukuru w'igihugu yambara impuzu za gisirikare kuva intwaro za gisirikare zihavuye. Mu myaka yabanje Perezida wa Chad Idriss Déby Mahamat Itno nawe yarahawe ipete rya Marshal ngo kandi arambara n'umwambaro.
Perezida Deby yafashe ubutegetsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda mirongo icyenda arongoye umurwi w'abaroberi wateye uva mu gihugu cya Libya, ariko yari yarigeze kuba umusirikare mukuru wa Chad. Mu mpera z'ubutegetsi bwiwe, igihe yari karasabwa kudahirahiranga kuri ikiringo cya gatatu, Perezida Joseph Kabila Kabange wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nawe yarabonetse kenshi mu mwambaro wa gisirikare utazwi kandi utagira amapeti. Benshi babifata nk'ubutumwa atanze ko yiteguriye ngo kurwana. Agifata ubutegetsi, Kabila yari General Major nawe mu gisirikare. Kuko yarahisemo kandi gusubira kwambara umwambaro wa gisirikare, biboneka ko Perezida Evariste Ndayishimiye ngo nawe yahisemo uwo mudeli weze mu karere, ariko kandi kuva yitoza yagumye ashimika cyane ku ipete ryiwe rya General Major, anashyiraho ubutegetsi bwiganjemwo abasirikare kurusha ubwa Perezida Nkurunziza. Bamwe bati ntawuzi ubutumwa yashaka gutanga. Rero bamwe bakibaza niba hari ikibico bakirimo kuba Perezida Ndayishimiye yambaye nk'umusirikare. Mbega ni bande barekuriwe kwambara umwambaro w'igisirikare mu Burundi? Ni abasirikare gusa? Ni intwazangabo mu gisirikare? Ni intwazangabo mu gisirikare iyo zikukurutse barazisigira umwambaro w'iteka, garante ntibashobora kwambara mu minsi mikuru y'igihugu, ariko wirukanywe mu gisirikare be n'utanze imihongo niba barekuriwe gusubira kwambara uwo mwambaro w'iteka, bo barawusubiza. General Major Evariste Ndayishimiye yatanze imihoho mu gisirikare muri Mukakara umwaka w'ibihumbi 2016. Ni ukuvuga ko yinjiye mu murwi w'abatarekuriwe gusubira kwambara umwambaro w'abasirikare, ariko kandi Evariste Ndayishimiye ni umukuru w'igihugu kuva muri Ruheshi umwaka w'ibihumbi 2020. Ni ukuvuga ko ariwe kizigenza mukuru w'ingabo zose z'u Burundi. None umuntu yoba kizigenza ntarekurirwe kwambara umwambaro w'ingabo atwara? Ico nico kumvikana. Ikitumvikana ahubwo ngo nuko asubira kwambara ipete rya General Major yahorana ataratanga imihoho. Ikenewe ngo nuko washyirwa ku mwambaro ugenewe kizigenza mukuru w'ingabo nk'uko biri mu bindi bihugu, bageze bakamwambika ipete ryo hejuru ya yose, ni ukuvuga General w'inyenyeri zitanu. Iryo pete uyu munsi rikaba rifiswe n'abagabo babiri mu Burundi, aribo General Prime Niyongabo ndetse na General de Police Alain Guillaume Bunyoni, kuri ubu we ari mu ibohero rikuru rya Gitega. Ni ukuvuga ko muri kino gihe rero kizigenza mukuru w'ingabo yambaye General Major aboneka nk'umutwe kubo agabo. Ngo ni byiza ko kandi habaho itegeko rigenga umwambaro wa kizigenza mukuru w'ingabo kugira umukuru w'igihugu wese azoza ntazaze arabikora uko avyumvisemo cyangwa ngo akurikire imideli y'abandi. Ni byiza kubaka imigenzo ikomeye mu gisirikare, ntibibi bintu biguma bihindagurika, nayo ubundi ngo nta kabi kavyo mu gihe umukuru w'igihugu yerekanye ko ashigikiye ingabo z'u Burundi mu kwambara nkazo. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya, aho muri hose mufyonde subscribe canke sabone niba mutari mwafyonda ko kugira ngo mutoja mucikanwa n'amakuru dushikiriza. Musangize kandi ano makuru bagenzanye aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbizi y'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu yakure. Ni Umuhoza TV, Imana iba hezagire.